Sangwa ikaze namwiriwe nshuti namwe bakunzi baradio Inzamba agateka kawe mu makuru twabateguriye kuri uyu wa 9 Munyonyo mwaka 2021 anayo tuyahera ku ngingo nkuru zikurikira. Hari umuntu yaraye apfuye yaturiwe mu nziwe muri commune n'intara ya Kayanza. Umwana wiwe niwe yikekwa kuba yarakoze ubwo bubisha, muraza kuvyumva mukanya mwidonido. Mu gisata c'indero naho inyidogo ni nyinshi mu bavyeyi barereye kw'ishure ryisumbuye rya Ruteme turi mu ntara ya Rumonge. Imvo ni inyuruzwa ry'amafaranga yaragenewe kugura ibiyo by'ishure bitaguzwe haraheze umwaka, uwagirizwa akaba ari umuyobozi waryo. Impunzi nazo ziri mu ishirahamwe MSF rijejwe amagara y'impunzi mu ikambi ya Ndota mu gihugu ca Tanzania zingana ibice 90% zigiye gukurwa muri iryo shirahamwe kuva kwa 17 Munyonyo uno mwaka. Impunzi ziri muri iyo kambi zibona ko ari ingendo ya Tanzania ibandanye yo kubatoteza basubire mu gihugu cabo ku nguvu kazi. Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba.org. Ndasubiye kwa mutsanongera kubifuriza ikaze muri kano kanya inkuru imwe ukwayo. Duhere mu bijanye n'ubugizi bwa nabi. Umugabo w'imyaka 56 azwi ku izina rya Ngendanzi Leonidas batazira Murozi aba mu gace ka Gatanga ni muri commune n'intara ya Kayanza yaraye yitavye Imana mu ijoro ryo kuri no wa mbere ahiriye mu nzu yarasanzwe abamwo. Umwana wiwe w'umuhungu w'imyaka 22 niwe akekwa ko yoba ari we yagize ubwo bubisha. Idonido na Trifine Kaniwabo. Amakuru radio Inzamba ikura kuri umwe mu bana buwonyaraye yitavye Imana ngo yarasanzwe atabanye neza n'umuhungu we w'imfura afise imyaka 22 y'amavuko. Haraciye intandaro ya byose nk'uko ayo makuru abandanya bivuga ngo se w'uyo mwana yamwata kuma ka flash babikamwe indirimbo n'ireresi. Hari nk'igihe cy'isaha 4 z'ijoro uyo mwana ngo yaciye afata isashe arayiturira muri ico cumba carimo ibidandazwa. Umuriro ucura kwira inzu yose, ibirimo byose birasha biratokombera n'uyo mugabo nyene. Ayo makuru avuga ko aba bamaze kuhagera agerageje kuzimya bakoresheje amazi ariko bibatakuwa amazi. Uwo muhungu wa nyakwigendera akekwa ko ico caha yaciye atungwa nayo yameze. Igipolisi kikaba catanguye amatohoza congera kirondeza uyo yakeka kwicaha. Mwomenya ko uyo mugabo atamugore yari afise babana, ugira gatatu ahorana akaba yaheruka kumwirukana. Arakoze Trifine Kaniwabo. Tubananye nano makuru mu ntara ya Rutana. Bamwe mu bafise abapfunzwe mu ibohero rikuru rya Rutana baragiriza urongoye sentare nkuru y'igihugu ngaho mu ntara ya Rutana kudindiza imanza cyane cyane z'abapfungwa ba politike. Amakuru ava ngaho mu Rutana avuga ko atarubanza rurangwamwo umunyapolitike rucibwa urongoye sentare nkuru ya Rutana atarimwo kugira he intumbero izo manza. Ni nkuru dushikirizwa na Prosper Nzisabira. Amakuru dukura mu miryango hamwe n'abacamanza bakora muri sentare nkuru y'igihugu ya Rutana avuga ko urongoye iyo sentare hamwe n'umushikiriza amanza mukuru wa parke ikukire iyo sentare badindiza imanza cyane cyane izabagirizwa ivya politike. Bamwe mu miryango y'abafungiwe ngaho bavuga ko niyunge ko Leonidas atwara parke ya Rutana hamwe n'urongoye sentare nkuru y'igihugu ngaho mu Rutana imanza zose zabagirizwa ivya politike ari bo nyene ubwabo bazisasamwo. Urongoye sentare nkuru y'igihugu ya Rutana ngo iyo hari abagirizwa ivyaha bene ivyo niwe yamara umukuru w'intahe. Ivyo ngo bakabigira kugira ngo bateri gitsure abacamanza baba bashashe kugira ngo ntibafate ingingo itanezereza bamwe mu barongoye umugambwe CNDD FDD mu ntara ya Rutana kuko ari bo babashize muri ivyo bibanza. Ivyo biremezo abacamanza bakora haba muri sentare nkuru y'igihugu haba mbere no muri parke ikukira iyo sentare. Akarorero ka hafi bavuga isubizwa inyuma y'abafungwa 14 kuri no wa kabiri. Abo bakaba bari bitavye mu ntara y'ICS, bamwe bakaba bari bamaze kurenguka akabiri canke karenga. Ariko abo ngo bakaba baciye basubizwa inyuma n'urongoye sentare nkuru y'igihugu ya Rutana ari nawe kuri no munsi wa kabiri yari mukuru w'intahe. Yabasubije inyuma abagiriza ko bacerewe acabaha isango ry'igerekezo rya 27 ukwezi kwa 12 uno mwaka. Ababirabira hafi harimo n'abacamanza bakavuga ko abo bose baba baguye mu mporero kuko muri abo harimo umunywanyi umugambwe CNL akaba ari nawe awurongoye muri commune Giharo.
Nuwitwa Jean Pierre Ndacayisaba yahagaritswe n'imbonerakure zirenga 50 hari kuwa 12 ukwezi k'umunani uno mwaka inyuma yo gutegerwa arakubagurwa mu ijoro ryo kwa 11 Nyandagaro. Uwarongoye CNL muri komine ya Giharo ngo akaba yahagaritswe ku itegeko rya Sylvain Nzikoruriho arongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Rutana hamwe na Alexis Baraguma arongoye uyo mugambwe CNDD-FDD nyene muri zone Giharo y'iyo komine nyene. Abatari bake bagasaba abarongoye abo bategetsi mu vy'ubutungane ngaho mu Rutana kureka kumviriza abarongoye CNDD-FDD ahubwo bakurikiza amategeko. Twarondeye abo barongoye sentare na parke kugira ngo baduhe umuco kuvyo bagirizwa turabakena. Arakoze na Prosper Nzisabira. Tukiri mu manuko bw'igihugu, abavyeyi barereye ku ishure ryisumbuye rya Ruteme muri komine Bugarama n'intara ya Rumonge bavuga ko umuyobozi w'iryo shure yoba yaranyuruje amafaranga yaragenewe kugura ibiyo vy'amadirisha y'inyubakwa z'iryo shure. Ayo mafaranga umwaka uraheze yaratororokanijwe ariko ivyo biyo ntivyigeze bigugwa. Umuvyeyi yagize ngo arabaza igituma ibiyo bitaragugwa, acategwa ubwoba n'uyo muyobozi. Ni nkuru tubaza Beni Akserakana. Amakuru atangwa n'abavyeyi baho mu Ruteme havuga ko aheze umwaka batojwe amafaranga angana 6,000 by'amafaranga y'amarundi ku munyeshure wese yiga aho muri lycée ya komine. Ayo mafaranga bari babwiwe ko ari ayo kugura ibiyo vy'amadirisha yo ku nyubako z'iryo shure rya Ruteme. Uwo muyobozi w'ishure yitwa Jean-Claude Ndayongeje batazira Rusoro. Kuva ayo mafaranga atojwe, abavyeyi bararindiriye ko ibiyo bigugwa, amaso ahera mu nzira. Amasoko ya Radio Inzamba agateka kawe ngaho mu Ruteme avuga ko mu nama y'abavyeyi umuvyeyi yabajije aho ibiyo bana batangiye amafaranga biri, yaciye atega ubwoba n'uwo muyobozi. Abavyeyi bandi bari mu nama ngo nibo batabaye, bavuga ko ahari abagabo hatagwa ibara. Bavuga ko umuyobozi Jean-Claude Ndayongeje batazira Rusoro ivyo byose abikora yitwaje kudakomwa kuko ari mu gwaruka rw'imbonerakure za CNDD-FDD. Jean-Claude Ndayongeje arongoye lycée communale ya Ruteme abajijwe n'uruganda rwa Radio Inzamba ivyayo mafaranga yatoje yo kugura ibyo vy'amadirisha ntibigugwe, n'ivyo abavyeyi bavuga ko abagira kiterabwoba byose arabihakana. Akavuga ko ari shari bamufitiye ku bintu asanzwe adandaza amanukana mu gisagara ca Bujumbura amakara n'imbaho. Muriko mukurikira amakuru kuri Radio Inzamba agateka kawe. Mukanya turabandanya hariya mu gihugu ca Tanzania. Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus? Abahinga mu by'ubuvuzi b'inishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucanco rukingira cane cane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri, rukagabanya ibitigiri vy'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri vy'abaja mu bitaro, bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengerwa. Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucanco, bituma ingaruka mu vy'imibano, ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke. Aka ni akamo ka Radio Inzamba agateka kawe. Ishirahamwe MSF risanzwe ryitaho amagara y'abantu mu ikambi ya Ndota iri mu gihugu ca Tanzania rirasabwa n'ubutegetsi bw'ico gihugu kugabanya abakozi ryahora rikoresha kugera ku bice 90%, abadomwa ko urutokiye mu kugabanywa n'abasanzwe ari impunzi z'abarundi bari muri iryo. Aho ni kuva kwigenekezo rya 17 za kuno kwezi, ibitashimishije bamwe mu mpunzi z'abarundi basanzwe bari muri iyo kambi bakabona ko biri mu mugambi wo gushaka kubatahukana ku nguvu. Idonidona Diane Nkurunziza. Nkuko amakuru dukura mu mikambi ya Nduta avyemeza, byose byatanguye ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF ryakwa amavuriro yaryo, aho ryari rifise amavuriro mato mato agera kuri 6 muri ndwi iryo shirahamwe ryari rifise. Ntivyatevye leta ya Tanzania yafashe ingingo yuko kuva itariki 17 abakozi b'iryo shirahamwe bugabanywa, impunzi z'abarundi zikaba ziri mu bazokwirukanwa. Ubwa mbere mu kwirukanwa basigura ko ngo boba bazira ko babayeho ubuzima bwiza, gutyo kibaheza ngo biyumvire guhunguka mu gihugu c'amavukiro.
rero diseka abakozi bose bazotaha hano nani tu abarundi impunzi kugira ngo bikunde abantu ngo batahe ngo yoba ngo iri mu bahemba ngo amahera ngo ameze nk'ayasadeka kuko yoyo irashobora guhemba nk'amasiringi ayanga n'ibihumbi 105 cyangwa 200 ngo ayo mahera angana uko ngo biri mu bintu bituma ngo abarundi badataha bamaze gufata izo ngingo zo ku maswe de sante hanyuma bakaca bafata izindi ngingo nk'izo oye muheruka kumva aho umuntu basanga afise impene bakaca baja kumupfunga bakaca bayitwara biri mu bintu byose byo gusimira abantu bose batahe pare force. Izo mpunzi zigasaba ko ahubwo amakungu yofata ikibazo cazo mu minwe akaraba ikindi gihugu yo bajanamwo. Nta kintu na kimwe twaba tugisaba, ibintu byaramaze kuyangara, hasigaye gusa ko amakungu yokwiga iki kibazo cacu hanyuma bikunze kwavanga. Mukamenya ko ikambi ya Nduta ubisigaye irimwo n'izindi mpunzi z'abarundi zimuwe zikuwe mu ikambi ya Mitenderi isanzwe iri muri ico gihugu ca Tanzania nyene. Ishirahamwe CBDH Vikare ryitaho gateka k'impunzi ririyamiriza iryo hagarikwa ry'ibikorwa vy'ishirahamwe MSF ryitaho amagara y'impunzi. Leopold Sharangabo w'icegera c'urongoye CBDH Vikare asaba leta ya Tanzania n'ishirahamwe ryitaho impunzi guhagarika iyo ngingo ije gutoteza impunzi. Sharangabo asigura ko ibikorwa vya MSF bigiye gukorwa n'ishirahamwe kwa Rouge rigendera ku mategeko y'abategetsi ba Tanzania bitagiye korohera na gato impunzi z'abarundi muri kino gihe. Kurikira Leopold Sharangabo. Leta ya Tanzania nteko itagerageje kugira ngo ibaruze impunzi mu bisata byose, ahanini murazi ko atakindi atari kugira ngo impunzi tezomoke. Rero gufata ishyirahamwe MSF bakarihagarika bakarisubiriza n'ishyirahamwe Croix Rouge. MSF ni ishyirahamwe risanzwe rizwi ko rikorera neza impunzi, ko ryohereza amategeko. Croix Rouge naryo ni ishyirahamwe risanzwe rya leta ya Tanzania, yo irikurikirana, isanzwe rizwi nk'ishyirahamwe rikora nabi cyane, mbere ni naryo ryasubiriye ishyirahamwe MSF mu ikambi y'impunzi y'Inyarugusu umwaka uhezaho MSF yirukanwa. Rero byaragaragaye neza ko uburyo Croix Rouge ikora ntaho by'ukuri usanga itandukaniye n'ivyo leta ya Tanzania ikora muri ayo makambi y'impunzi, cyane mu gutitaho abarwayi, mu gutitaho serivisi zose babagenera bateza gukorera impunzi. Ni ibintu rero bibaje cyane ibyo leta ya Tanzania irakora, ni ibintu biteye isoni, ni ibintu bitumvikana kuko leta ya Tanzania izo ngingo z'agasakisaki zo kugira nabi impunzi z'abarundi yo zihagarika. Niyo mpamvu tuyisaba ko yo hagarika iyo ngingo yo gukuraho ishyirahamwe MSF, kandi kamenya ko kugerageza kutoteza impunzi cije mu buryo bwose butandukanye, ibyo bintu birazwi, isi irabizi, ibyo leta ya Tanzania kirakora. Rero yo kwiyambika agashambara ikamenya ko hari amasezerano yasinye, ikamenya ko hari ibyo igomba kubahiriza kugira ngo impunzi z'abarundi nazo zibe mu mahoro n'umutekano. Ibyo gushaka kuzitahukana ku nguvu bakabihagarika bacishije muri bene ibyo bikorwa bigayitse bigutoteza impunzi, byo gutuma zitakaza akazi kugira ngo kumbure ngo zitezomoke. Ibyo leta ya Tanzania yogerageza gose ikabihagarika kugira ngo nayo nyene yiyambike agashambara mu makungu. Inonga rero duciye dusozera amakuru twari twabateguriye kuri uyu wa kabiri. Nkengurukire mwebwe mwese mwayakurikiye, nkengurukire bagenzanje bakoze ibishoboka byose bamfashije kuyegeranya. Parfait mudasigana nayo bashikirije nkamara ifurije kugira ibihe byiza iwanyu no mu banyu.